itanga ishaka Patient Salimu ntibikiribanga ntakiri umwe mu baririmbyi bakora bigenga ku gatwe kiwe, ahubwo kuri ubu yasubiye kuronka label nayo si yindi ni label ya Empire Avenue. So yundi ni Bain Turo. Bain Turo mwese murazi ivyamubaye ko nyuma y'amezi 2 canke 3 afatiwe ingingo, twovuga yuko ari ingingo yarije ari ingingo ruhasha, inyuma yuko hari video yabonekanye bari kumwe n'umukunzi wiwe Nice Sky asanzwe kurera ikinyamakuru wa Kala TV, aho uno musore bari kumwe na nono mukobwa asanzwe akorera ico kinyamakuru, vyabonekanye ko bari mu bikorwa bitishimiwe na benshi, ibikorwa vyo kusomana mu gitanda vyavugishije benshi. Rero bituma ubuyobobzi bwa Empire Avenue, imwe muri label idasanzwe kandi imwe muri label ikomeye cyane isanzwe ikorera ibikorwa hano mu Burundi no mu karere, isanzwe ifise mu minwe abaririmbyi batandukanye, tukavuga nka Bernice, tukavuga nka Satubi, Miss Erika n'abandi, bafata ingingo yo kubanza ku mubogozo bwanyu mbere, inyuma yuko ino video yari maze kuba isamirana. Ni igikorwa kitishimiwe na benshi, haba abo muri Empire Avenue nyene ndetse n'abafana, ariko inyuma y'igihe kirekire uno musore afatiwe ibihano, kuri ubu yongeye gukomorerwa asubizwa mu muryango, inyuma kandi y'ubusabe bw'abafana bagiye baragira uruhara, bagenda baravuga ibi na biriya. Kuri uyu w'Imana igerekerezo rya 6 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020, rero niho ubuyobozi bwa Empire Avenue bwanditse ikete rwicishije ku rubuga rwabo rwa Facebook, aho banditse amwe mu majambo aza ashimangira yuko kuri ubu Salim canke Bain Turo asanzwe atakiri mu birukanywe muri ino label ya Empire Avenue, ahubwo yuko yongeye kwinjizwa mu muryango, akaba umwe mu baririmbyi basanzwe bafashwa n'ino label. Twavuga yuko ari muri label idasanzwe, label ikomeye cyane, isanzwe ifiswe na CEO canke Chief Executive Office ariwe Satubi. Mu majambo rero banditse n'amajambo twavuga yuko are yihumure, aho ubashikirije yuko ari kubera ubusabe bw'abafana ndetse n'amaborogo no kutakamba kw'abafana bagiye bagira kugira ngo basubira bakomorere uno muririmbyi Bain Turo kwinjira muri ino label ya Empire Avenue. Banditse bumwe mu butumwa twavuga yuko ari ubutumwa sinzi ko twavuga bw'ihumure, abagize ati bivuye ku bwishi bw'amarira n'urukundo vyerekanywe n'abakunzi ba Bain Turo, aho bamusaba imbabazi zo gusubira mu muryango, uno munsi uri hejuru twashimye kubagaragariza ku mugaragaro ivyavuye mu mwihezo wafashe umwanya utari muto wagize n'uburongozi bwa Empire Avenue, nuko guhera ubu nyene iri tangazo rimenyesheje umusore wanyu Bain Turo asubije mu muryango wa Empire Avenue, kuko uwo wasavye imbabazi akemanga ko atazosubira aba azikwiye, kanatsinda ngo ikosa si ugukora ikosa ahubwo no kuri subira. Aya niyo majambo yavuzwe yanditswe ndetse anashimangirwa n'ubuyobozi bwa Empire Avenue, nyuma yuko Bain Turo wenyene ubwiwe naho yari yarasavye aranarira aranakatakamba avuga yuko nyabuna boca inkoni ngufi, ndetse n'abafana nabo babigiramo uruhara, aho bashimangiye ndetse banavuga yuko uno musore wabo adakwiwe namba kwigizo inyuma, ahubwo akwiwe gusubizwa mu muryango wa Empire Avenue. Empire Avenue muzi nayo nkuko nabibabwiye ari label imwe ihagazeho cyane mu Burundi. Bain Turo rero kuri ubu inyuma y'igihe kitari gito ntakiririmba wenyene, ntakiririmba dafise management. Kuri ubu rero ibikorwa vyiwe bisanzwe biri mu maboko ya Empire Avenue, yakoreyeyo n'ibindi yagiye akora inyuma bigiye gufatwa mu minwe kandi na Empire Avenue kugira ngo ibashe kumufasha ashobore gushika kure mu bikorwa vyiwe aho yarageze naho yaragejeje, nyuma yuko yarafatiwe ibihano bitishimiwe na benshi. Mu biyebe yuko twarugarutse ko mu biganiro byinshi byaheze
ariko uno munsi tukaba twabazaniye inkuru twavuga yuko ari inkuru y'umunezero, inkuru y'akanyamuneza ishimishije cyane cyane mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi. Yari yafatiwe ibihano mu gihe uwo wabikoranye nawe ari we Sky we atabihano inamba yigeze afatirwa. Bain Turo rero kuri ubu nk'uko twabivuze ubu asanzwe yasubiye mu muryango wa Empire Avenue. Ni bimwe n'ibindi nyuma y'uko bari bafashe ingingo yo kumubogoza no kumukura muri Empire Avenue. Benshi bari bavuze ko ari showbiz n'ubundi iriko irakorwa, barondera kuduza izina umusitari wabo ariwe Bain Turo, ariko uko bimeze kose nuko Bain Turo ari umwe yarize aratakamba asaba yuko nyabona atokwigizwayo mu muryango wa Empire Avenue. Empire Avenue isanzwe ifite ibikorwa vyiwe kandi Empire Avenue yarihaye ihangiro ryo kumurera no kumushikana ku rundi rwego. So to be can't be, bamwe mu bafise ijambo ridasanzwe muri ino management nabo bashikirije iko babona ndetse banezerezwa nuko hafashwe ingingo. Satubi wenyene ubwiwe inyuma yuko bari bamufatiye ibihano vyo kumukura muri Empire Avenue no kumubabara mu buhagaritse, ntabwo yigeze avyishimira, akaba ndetse yagiye anavuga amajambo aya nariya avuga yuko Bain Turo asanzwe umuntu yitonda cyane, yuko nyabona batera bakwiye kumufatira ibihano nk'ivyo biriko biramufatirwa kuri ubu. Rero Bain Turo kubera abafana, kubera wewe, kubera jewe, kubera n'abandi b'abarundi bari basanzwe babona ino mpano yidasanzwe muri kino gihugu, Bain Turo kuri ubu ni umuririmbyi umwe mu basanzwe bari muri Empire Avenue. Nyuma y'ibihe bidasanzwe yaciye mu bihe by'umubaro n'ibihe bitagiye binezera cyane ono umusore. Reka rero tumwipfurize amahirwe masa muri runo rugendo yagarutsemwo rwa music. Mukamenya yuko inyuma yo gufatirwa ibihano atagikorwa na kimwe yari bwasohore, ariko kuva amaze gushika muri Empire Avenue yagiye asohora ibikorwa bimwe n'ibindi, tukavuga nka Aperemoi, indirimbo yakunzwe cyane, ariko kandi yagiye agaragara mu makorabo nka Gacugere ndetse n'izindi. Kadushimire kandi n'ubuyobozi bwa Empire Avenue bwafashe ino ngingo yo kongera kugarukana uno musore mu muryango, by'umwihariko aba Can't Be, ba Sat B ndetse n'abandi nka Miss Erika ndetse na Bernice n'abandi bose bafashe ingingo bakabona yuko bikwiye rero yuko uno musore yongera kugarukanwa kugira ngo ashobore kubandanya ibikorwa vyiwe. Reka dushimire namwe mwese mwabandanije mugira subscribe kuri channel ya YouTube yacu. Nizere yuko mumaze kuba mubona vyinshi nyuma y'akagitari gito tutari kumwe. Twongeye kugaruka rero kuma exclusive adasanzwe, kuma exclusive y'amakuru y'ahanari kugira ngo mwandanye muba kumwe ku mwanya ndetse mo kumwe natwe. Rero utarabikora bikore, gira subscribe cyangwa se sabone, ndetse utibagira na partage y'ino nkuru, like nayo iba ikenewe. Reka ndakubwira ati thank you so much kuba twabanye neza, kuba twabanye nawe, kuba twongeye tuzosubira n'ikindi gihe. Thank you so much, mugire ibihe vyiza.